Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, abadukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, mudukurikirana muherereye muri Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, Zimbabwe, Ethiopia, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri aha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano, aho rero abantu batatu baraye bahagaritswe bunyuruzwe bikozwe n'iperereza, batwawe bafashwe bajanwa mu modoka z'itoyota za double cabine, babiri bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura muri karitsiye Ngagara. Abanyagihugu babonye ivyo biba bakaba batekewe n'icoba gikomakomeye cane, aho abo bagabo bari kwibarabara bariko baragenda, haca haza imodoka ya double cabine irimwo abagabo bambaye sivile ariko bafise za nkoho ntoya za pistori nkuko bikunda kugenda bivugwa. Abo bagabo bacize bava mu modoka bari batanu, babiri baca basumira umwe n'abandi babiri basumira uyundi, bo baca baterera mu modoka nabo baca birohamwo. Ya nyamodoka ica irabirukankana, umushoferi wayo aca ahita agiserera aca barabajyana. Abo bafatiwe muri karitsiye Ngagara, nayo uyundi muntu umwe yafashwe bunyuruzwe, nawe yafatiwe mu ntara ya Ngozi muri komine Ngozi, ni mu buraruko bw'igihugu cacu c'Uburundi. Uyu nawe yaranyurujwe, anyuruzwa ku munsi wa kane, yanyurujwe ku munsi wa kane w'iyindwi turimwo nyine, aho rero abiwe nabo bavuga ko uwabo batazi iyo aherereye gushika mangaya. Ni mu gihe abandi nabo babandanya kugenda batogwa ibiziga irya nino, kandi bikavugwa ko atabandi babagandagura atari ubutegetsi. Abo mw'iperereza nibo bakora iryo bara, bakica bakagandagura abo banyagihugu baba bafashwe bunyuruzwe, ntihamenyekane iyo baciye bajanwa. Tuvuye kuri iyi nkuru, reka tuje ku nkuru kandi zivugwa mu gisata c'umutekano. Umutekano niho tukiri, kuko ngo haravugwa abantu batazwi bariko baragenda bibonekeza mu ntara zo mu burengero. Mu burengero bw'igihugu cacu Burundi, mu ntara ya Rumonge, intara ya Bubanza, intara ya Makamba mu bumanuko, aho ngo haragenda havugwa abantu bagenda bahaboneka, abantu bahagaragara kandi bikaboneka ko badasanzwe bahamenyerewe. Bamwe bati boba ari abagwanyi barungitswe baza gutata igihugu c'u Burundi, kuko ngo umwanya ku mwanya abagwanyi bagwanya ubutegetsi babandanya basohora amatangazo. Ayo matangazo bakaba bavuga ko bagiye kugaba ibitero vyihuse ngaha mu gihugu c'u Burundi, ko nibogaba ivyo bitero rero bazoza bafise aho banyuze, bazi
vyagenze ayo mayira n'ukungene amapozisiyo y'igisoda c'Uburundi aho apanze, aho aherereye, uburere agiye arimwo kugira ngo abo bagwanyi bazoshobore urugamba. Bikavugwa ko rero bamwe bamwe bahagarikwa vy'agasakisaki bagafatwa bagasanga ata myidondoro bafise. Nayo tuvuye kuri iyo nkuru mu ntara ya Muyinga, hari umukongomani yatawe muri yompi arongera arafungwa kandi yaraje ahunze akiza amagara yiwe. Bikaba bivugwa ko rero ubutegetsi bwa Gitega buriko burapfunga abo bakongomani babuhungiyeko ari akamaramaza. Ikindi kandi ngo akarorero n'abapolisi bari bahunze ingwano muri Uvira, igihugu c'Uburundi cabapakiye amakamyo y'igipolisi c'Uburundi babasubiza iwabo muri Kongo, kandi aho babashubije canke babajanye n'ukuja kubicisha kuko muri Kongo uhunze urugamba nyine ngaho ruriko rurabahuza n'abagwanyi ba M23, igihano bamuha n'ukwicwa. Ivyo rero ngo bakaba biboneka ko ivy'ubutegetsi bwa Bujumbura bwa Gitega Murantunge bariko barakora mu gufata impunzi zabahungiyeho bakazisubiza aho zaje zihunga zikiza amagara yazo zigasubira zikajanwa kwicwa. Ngivyo ubwo butegetsi bwa Gitega buriko buragira bagomba kuzobisubiramwo, bazogomba kuzobibazwa muri kazoza nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Tuvuye kuri iyi nkuru, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahimiriza abo mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka ko bagomba kwimbura umwimbu, kandi uwo mwimbu ngo niwo uzoteza igihugu cacu imbere. Ngo mu gihe muri buno bushikiranganji bobishaka bizohava biteza igihugu cacu imbere, umwimbu ugwire gusumba uko bahora bimbura. Ngo rero ngo ni mu gihe hari haheze iminsi 100 bariko barimbura ubutare, hari mu nama yari yahuje umukuru w'igihugu n'abakora muri ubwo bushikiranganji bw'ubutare n'agataka kugira ngo barabe ibikorwa vyakozwe canke bimaze gukorwa mu minsi 100. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesheje nyine ko batoye ubutare bushasha ngaho mu Cibitoke, aravuga ijya nino ubutare bugenda bucukugwa canke bwimbwa, ariko akaba asaba ko ubwo butare ari bwo bugomba kuba ikigega c'Uburundi, bugomba kuba umwimbu uteza igihugu cacu c'Uburundi imbere. Ivyo nivyo yaciye ababwira nk'uko amakuru dufise abisigura. Nayo kandi muri karitsiye Ngagara abanyagihugu bahatuye barafise ubwoba cane, batekewe n'ubwoba bw'uko amatara, insinga ziri ku mapoto ajana canke ku biti bijana umuyagankuba, bikwirakwiza umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura birashaje, ngo bimwe vyatanguye guhengama cane, ko bafise ubwoba ko bishobora gukwega akarambaraye, birashobora kwega canke guteza isanganya. Ivyo ni ivy'abanyagihugu bo muri karitsiye Ngagara ni ngaha mu gisagara ca Bujumbura, bavuga ko rero ubutegetsi bwa Gitega bwogira ico bukora canke abo muri Regideso bogira ico bakora mu gusubiriza bene ivyo biti vyahejeje kononekara, ngo vyarahengamye ku buryo isaha n'isaha canke umwanya ku mwanya bishobora guteza isanganya mu gihe bititaweho. Nyamara abo banyagihugu bakavuga ko bahora bariha amatara, bahora bariha amazi, ariko abo muri Regideso ata kintu na kimwe bariko barabikorako. Ubutegetsi bwa Gitega rero bukaba busabwa gutunganya imigambi kugira ngo imbona kazoza y'igihugu c'Uburundi izoshikweko. Nayo
abakuriye amashengero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi baragize inama yo guhura kugira ngo bahimirize abanyapolitike batandukanye babasaba ko mu gihe twimirije amatora canke mu gihe c'amatora bagomba kubandanya bakorera abenegihugu kandi ko batagomba guhengama nk'uko baciye babivuga. Abo bajejwe amashengero bakaba basaba ko abanyapolitike bagomba gutanga no kuvuga imbwirwaruhame canke amajambo meza, amadisikuru meza adacanishamwo abenegihugu. Abo bajejwe amashengero nabo bakavuga ko babandanya gutanga ubutumwa buhimiriza abenegihugu kubana neza no kudacanacanamwo vya hato na hato. Kugira ngo amakuru mwene nkaza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabakunda cane, ndabikebanuye.